kubw'ibyo jewe ndiyemeje koresha umwanya akirukanwa burundu muri Wakala TV akirukanwa burundu muri Wakala TV niyumva bimuguye neza jewe yandi nzomuhereza akazi abafana baransavye ati kuko vyabaye na Genera asezeye akazi twe ni gusezera yaragize amahirwe aje gukora ku radio ni vyiza n'umwana nareze biba vyiza baca baransaba ati ko Genera yarasotse koresha umwanya ari karabahangayika ari karababara nico cyanatumye ndabijamo cyane ariko ndavuga ati nakazi ntahura shobora kubarengerera waka barufise amategeko bagira naratangaye cyane naguye mu gahundwe kubona nirukanwa giturumbuka nakoze ikosa sinicaritswe mpanugwe sinagambanye sikosa nakoze ngo ni riri nyuma ya entertainment nikosa ririfatanye na entertainment nyene direct koresha umwanya akirukanwa icya kabiri akirukanwa burundu muri waka ni kuvuga ngo burundu agasinyura kontati ndagiye utari kurakora radio nyamara ntuyo wamuriye urumva ari mbwiye harinza gusohora twebwe ukumva ama television ni menshi bro ukumva twebwe wo ukora iwacu sindi ngaho kugira ngo ndaguha akazi uyu mwanya oya ndubaha waka ntibabuze sindabarusha amahera yo kuguhemba ahubwo gikuru akazi kawe turakabona kandi mu gihe bazo babumvise complètement ko utagikenewe urumva aho uzoba uri kurahangayika rero wewe uri umuntu nkanje ejo nanje vyokwanka uwundi akamfasha canke wo kamfasha sinifuza guheba akazi muri waka sinifuza guhagarika akazi ariko bibaye ngombwa kuhagarara kuko sindi bubategeke ngo mutegezo ngo ntegezwa gukora ariko nivya ko botahura valere y'umuntu vraiment bagatahura agaciro k'umuntu ntibamwirukane nk'imbwa ego abakunzi ba STV andi je nimba naje uno mwanya mpagaza andi ndakubaha cyane cyo tuma nciye nihuta ko ndakwizeye sinofata moto nshike nganta na 10 mfise ngo mani ngo ripa ngo utajya bamfate ku mashati wogira ibishoboka vyose undihire STV every story matters. Mbanze ndamutelefone ndaye ko nanyitabaho nimba agifise na telefone hajya akazi n'ikindi kintu na telefone usanga wayiri. Oyo baba. Oyo. Vipi baba? Pole sana ndugu yangu. Basi mbwira iyo urinda gusange yo twiyagire. Indi muhira ariko bagira nje kuramutasi. We ngo tuyage turabe nyene twenyanyura ibintu manega waka niyo kujya umutima bingana kuri. Birumpa kazi gaboko. We ngo tuyage bro ngo tuyage kwanza. Ngo tuyage. Iyo nzira yo kuja hariya kuri waka tugiye tugurire ngaho ku isoko. Imbere rero hategezwe kuba hari abantu benshi and then bikatugora kureka turabe ko yocomoka so mbega bashazana na he yangu ukoresha umwanya yashitse ora ndi ngaha vipi twegere ngaho kugira ngo akambutse yaje kandege Isawa none bro fresh man fresh ego je mvuye muri waka mvuye muri waka akoraza kuraba mu gusubira inyuma nta problem mvuye muri waka bavuganye nani tena Silva ariko akesi na muronse gusa nibaza yuko biriko biraba umuntu ari karabibona gusa kandi nk'umugenzi umuntu tuzi yuko ejo dushobora no guhurira mu bindi bintu byabaye ngombwa yuko tukurondera nawe tuvugane vyahariya twavyumvise n'impanuro bishobose twazitanze naha turashobora gutanga iyo mpanuro nk'abantu dusanzwe dufise natwe televiziyo yacu tuba tufise abakozi ejo vyo tubako bagaduhanura yaba n'abafana ariyo mpamvu twashimira guca tuguhamagara directement tuze kubaha umuco ukwiye. D'abord bimeze gute family mu muryango umeze neza? Bon icambere cyo reka manze ndamutse bariko baradukurikirana ndazi ntibameze neza ntibaryohewe barababaye kubona umuntu yariko aribeshaho yariko araronka 1,100 ngahe kubera ingabirano yiwe kubera gukora atakaza akazi ntibiryoshe gutakaza akazi ego ikindi naco andi ndagomba ndakubaze nihe target nikihe kintu cyatumye
uja muri waka kundonderayo mu gihe uzi neza yuko muri waka sange kurondera wewe ego oya muri waka nagiye kuhabwo ku bwa targets y'abayobozi ba waka lights ego niyo yari target cangira chance mwamubonye akesiyo yari twavuganye n'uwo mwise manager tukaba ntituravyumvamwo ivya akesi ntaravuga ikintu kimwe bizgo twabategeza kubanza kuvugana n'urya manager hama CEO tukamushikira natwe ubwacu manager wa televiziyo amaze kugira icyo atubwiye nimba tutamusanzeho uno musa ariko ivyo manager yavuze ndazi niyo vyikurira mu mutwe kuko n'ivya mbere niwe ariko asa n'uri karabikurikirana rero turayaga nawe aratwereka amakosa ni yandi nyene ego ikosa rirahari je cyo nshima ca mbere nuko waciye bugufi urasaba ikigongo yanambwira ati numukozi mwiza bibaye ngombwa mutore ndamubwira ati kumutora siyo solution kuko iyi ni televiziyo bagenzi bacu ejo natwe umukozi suko yokora ikosa agaca yumva ko yoca togwa kuko hanini ni guhanura d'abord mbega uvuye muri wako kaja nko muri STV urashobora gukora rya kosa mbe twe tuzovyigenzamo gute sivyo mbejo nibo dusubiza ko ijambatsi wamutwaye akoze ikosa tweko turamuhanura birumvikana rero igikuru ni impanuro kandi kuba warasavye ikigongo irafise inguvu birafise power yo kumva yuko ahubwo hanini nibo bobanza kukubabarira imbere ya vyose nubwo sohoka azosohoka ariko utagirizwa ikosa wagirizwa peut-être bashimye guhagarika nawe nico je niyo ntumbero yanje ariko nivyaba ngombwa ukabasaba kugongo bikanga nituzokwemera ko we n'umuryango wawe bigenda nabi kandi amateleviziyo ariho kugira mukora igikuru sino gukora igikuru n'impano itala ufise iryatala yo gukora ugafata abafana ibihumbi 200 bikakwizera ikiya nico gikuru bro rero amahigo dufise ntisamwe kwisi nimba je mfise amahigo no munsi nkaba mfise televiziyo nawe je uzoyigira ushobora kwigira ugahereza akazi muto yawanje cyangwa umwana wanje imyaka imbere ntavyo tuzi nico rero dushira imbere rero gikuru ndumva yuko uwo bitubwira neza rero kuri STV kijya kintu kimwe cyo nyene cyo baguhora mu bisanzwe yandije muri waka ndahamazemo ikiringo c'amezi agira kuri 6 ko natanguye mu kwa mbere waka wari umuryango bankunda kandi bahari abantu baguma banyigisha ni gute woshiramo inguvu mu kazi uri kurakora kugira je utere imbere witeze imbere uteze imbere n'umuryango wawe rero nta kosa na rimwe nari bwigere nkora ubimenye kandi ndibaza nta n'umunsi warimwe wari bwigere ubona post ivuga ngo koresha umwanya yagize ikosa ngo yakosheje ngo agira hanugwe naratangaye cyane naguye mu gahundwe kubona nirukanwa giturumbuka nakoze ikosa sinicaritswe mpanugwe sinagambanye sikosa nakoze ngo ni riri nyuma ya entertainment nikosa ririfatanye na entertainment nyene direct sinifuza guheba akazi muri waka sinifuza guhagarika akazi ariko bibaye ngombwa kuhagarara kuko sindi bubategeke ngo mutegerezwa ngo ntegezwa gukora ariko nivya ko botahura valere y'umuntu vraiment bagatahura agaciro k'umuntu ntibamwirukane nk'imbwa je kunkura mu kiganiro narakoroya amosozi naricaye hasi ndakoroya amosozi ndicuza ndavuga ati Imana yanje ni gute wemeye ko nja gukorera umuntu azompinduka uko vraiment kandi rero nta franga na rimwe nari nabishuza navuga ati ahubwo ko banyirukanye reka niyoroshe ngende nivyo twandikiraniye vy'amazi vy'ibindi nibizogaruke ngende basa amahoro simbandanye nkandamizwa none ubu ndiko ndakandamizwa no ku bintu vy'amafaranga kandi wari umuryango bari kuvuga ati ko tukwirukanye tugugize umushomeri egandi ni vyiza ko woshoma woja muri chômage ariko uri kurakora kuko buri kurabiba uri kurandikisha ariko uri muri chômage uryamye muhira mana umugore n'abana bakurabuko bararaba cewana mama yangu je ntabura umugore ntabura kubwira ati amavuta yaheze canke mu muceri nteke mpa amafaranga nje gusuma ntaraba ngo wicaye ngaho uraza abagore ingene bameze none noba muri ubwo buzima kweri yandi kandi ntariko ndakora basi nibafate basi babarire basi sivyo nkore mpanwe nzofume nkorera ubuntu nzofume nkorera free ariko ndi gukora kuko inguvu nzokoresha nzobibagiza n'ivyo bintu vyabaye banampembe basange bampemvye kubw'inguvu zirenze ndiko ndakoresha nico je nsaba vraiment kibanje kuza hajya uba usanzwe uri hinzo hajya mba ntabwo ndi hinzo irya nzu ni gwanje je simhanze vraiment irya nzu ni gwanje kandi n'iryo deni nyene narifashe
mu kurondera nyene hari ibintu hajya kuri irya nzu byari bikenewe gukogwa irya nzu jewe novuga yuko nayiguze mfise ituzuye idasize iripu idasize sima yani itameze neza nyene mu bisanzwe ndavuga ati reka nake nka credit nisubire mu nzu yemo usigaje kuriha amahera nga bambwiye ngo hari ayo maze kuri kunca amafaranga 300 mu mushaha ku mushahara umva asigaye 700 ni nk'ibihumbi 700 bisigaye ku kwezi wo bakatanga ku kwezi bari bamaze kunkata gatatu bakata 100,000 bankase gatatu kusoko ko hari ayandi mezi yajemwe ibintu by'ingwara ibintu byo kubura umuvyeyi aho ntibankase vraiment barampereje ati tuzogukata ubuzokurikira ariko narabishima navuga ati ndazi one day amafaranga nzoyabahera na rimwe ko ndiko ndakora hariho n'izindi okaziyo zimwe nashobora kuronka kuko ndiko ndakora ko ndiko ndakora we warampaye nka 20,000 yo kuvuga ati uragwaye pore none we warayimpaye bijya byaragaragaye ho warabuze undi muntu batagaragara akira na 50 pore sana none afata 30 nkatwara ati ni murabe mu kase hariya ndazi vyari gukunda ariko nitwa ko ndi ku kazi ko ndi batari banguhembwa amafaranga ngana gute oya umushahara vraiment sinshobora kugaragaza gusa nawe we ndazi aka kazi kacu rakazi no kubwira ngo mpembwe miliyoni gandi ukavyema ngombwira ake zitanu sinovyema niho navyo urabizi urumva bisigura yuko nakazi ko gukora dukunze tukaronka ico kijumu kugira uvuga ati ntunasuzugurwe mu quartier ga utunze umuryango wirirwa muhira mama yangu bakabomora inzu muhira umubanyi bafata we ati nguyu uyu niwe yirirwa agaburira umuryango gute yirirwa urumva novuga ko ari nka occupation gusa iratwungura ubwenge ikaduha communication n'abandi bantu boba bakuze bo dufasha mu buzima muri kazoza tukamenyana n'abantu twokwikora ko tugize ikibazo ariko nta buzima buri mu rubuzi bwacu abafana baransavye kuko vyabaye na Genera asezeye akazi twe ni gusezera yaragize amahirwe aje gukora ku radio ni vyiza n'umwana nareze biba vyiza baca baransaba ati ko Genera yarasotse koresha umwanya ari karabahangayika ari karababara nico cyane natumye ndabijamo cyane ariko ndavuga ati nakazi ntahura shobora kubarengerera waka barufise amategeko bagira ko nanje ndafise amategeko ngira ko mu kazi kanje abakozi barabizi kujya mfise amategeko yiwanje si ngombwa sina yawaka je ndashobora kumva ko kiya notanga ikigongo vyoroshe ariko nitwobacira urubanza kuko barashobora kugitanga imbere gikuru ni guca bugufi sivyo ico ni cambere koresha umwanya akirukanwa ica kabiri akirukanwa burundu muri waka ni kuvuga ngo burundu agasinyura kontati ndagiye ariko kuri kontra tuzokwandikira nabo yuko ndabarishe mu gihe agarutse kubakorera muzoyansubiza ayabarihe kwa kundi kuko byo buhava biboneka yuko waronse amahero gaca wumva ko wobandanya yoca bandanya gukoresha ni kuvuga ngo nta valeur yo bari karaguha nawe akumva ko zobandanya gukoresha amahero ya muri neza nkuko muhora muri hanaka gukata is good kuko na mahera wakoresheje kandi ni nk'umushahara muri make rero uyu uronse urakoresha uko ushaka ariko akumva yuko wobandanya gukora navyo ni vyiza kuko utari kurakora raze nyamara ntuyo wamuriye urumva ari mugihe harinza gusohora twebwe ukumva ama television ni menshi bro ukumva twebwe wokora iwacu nk'abafana nkuko babinsabye nababwiye ati shobora kwinjira cyane muri waka kuko ndabubaha ni television inkuriye jewe ndayubaha kandi nzokoma ndayubaha ego ndayubaha ndakora cyane ariko ndabubaha uko biri kose barantanguriye rero mugihe bizoba bigenze uko ico kintu nzogikora ndaciyemeje imbere ya kamera sinkunze gushitsa sinsezeranye hama mugihe naho mugihe bo womara indwi zitatu zitari kurakora zibiri zonyene kwandi watanguye guhara no munsi hagahera indwi zibiri batarakugarukana jewe simvuze amahera Genera yahora hembwa umushahara wiwe yahora hembwa ku kwezi kuko ntaramusubiriza umukozi nzowuguha muri uko kwezi muri izo ndwi zibiri nzoca ndaguha ugufashe mu rugo Andi urakoze cyane kuba wiyumviriye yuko ntohangayika ntobura akazi kuko urazi ingabirano yanje urazi ingene ni gute nkora urazi ingene nkora urakoze cyane reka ndagushimire kuri ico kintu ariko Andi mu bisanzwe umuntu wese abaho afise target ziwe umuntu abaho afise
vision avuga ati jewe ejo ndifuza kuzomera uko andi reka ndakubwire yuko je naje muri uyu mwuga muri aka kazi nzi neza yuko abakozi benshi bakunze kugambanira abakoresha babo arubatse izina ararogiza aho yifuza kutera igere rya nyuma aragiye kandi byiza no kuyogenda neza ntaseze bibi ni kugenda ugiye gute usezeye gute mubandanije gute sindi ngaho kugira ngo ndaguha akazi uyu mwanya oya ndubaha waka ntibabuze sindabarusha amahera yo kuguhemba ahubwo gikuru akazi kawe turakabona kandi mu gihe bazoba bumvise complètement ko utagikenewe urumva aho uzoba uri kurahangayika rero wewe uri umuntu nkanje ejo nanje vyokwanka uwundi akamfasha canke wo kamfasha niyo faso no bifatamo kuko uri umukozi sinzokwigisha ngo kora uko ukoresha umwanya sinzokwisha ngo ukoresha umwanya ngo kora uko wenzo guha kamera n'umukameraman na déplacement genda ukore ku mwisho w'ukwezi ndaguhemba amahera yawe neza kandi uranzi mu buzima busanzwe ndazi nitwobana nabi nimba warabanye neza na case nanjye twarabanye mu rugo urabizi twarabanye neza umwaka urenga ni kuvuga ngo ujya mu bano turawuzi kandi TV online turazi nanjye ndabikora sino sirago wogira nanjye no ndazizi niyo mpamvu twobitaho rero kubw'ivyo abafana batahure yuko sindi ngaho kugira ngo wakanda yemera nagutahuye bigiye yuko tuzobikora uko ariko twizere namubwiye Silvati ndize jana kujana yo gukoresha umwanya zo guma muri waka kuko muzomubabarira kuko ntitwari bwamumve mu makosa nimba birinze bishika kameme muzomubabarira indoto zanje nariko nkora muri waka ukungene zari zipanze mutwi wanje ni nkibanga noba nimeneye mu bisanzwe jewe andi nari mfite indoto yuko nkore muri waka itera imbere igere ku rundi rwego yugurure nimba ari televiziyo nimba yugurura radio nimba ibintu biyishyira ku yindi etape ikomeye cyane jewe koresha umwanya nzobe kuko urabona aka kazi warakamenyereye biragoye gukora kandi kazi nzokugura indi TV atari gukura ikirenge muri waka ahubwo ari ugushingira indi shami rije ryamuka kuri waka rikoresha uwundi muntu ariko ryitirirwa jewe na rimwe nze ndarikorera kw'iryo shami ariko ngume nitwa umukozi wande wa waka ayo n'amatika noba nkoze mu gihe atamukozi numwe nga mu Burundi arigera akora ico kintu cyo gukorera company kanaka akugurira iyindi company sinzi ko bahari ariko je no shaka nkora ikintu atamuntu numwe aragikora akorera iyo company itera imbere cyane ndetse nawe natera imbere ariko agishize ukuguru muri ya company ayage n'ivyiwa yage bihurire hamwe ukaraba ingene umuntu yotera imbere iyo niyo yari target yanje ariko aho bigeze uku nta kirapfa nta kirahinduka ndizeye nacashoboka byose biracashoboka izo ndoto zanje ndibaza wande zizoshika je sinifuza kuva muri waka ngo bye bye ngo dusinyure ngo hasabwe ikindi abirihe ngo ndagiye canke je maze gutelefona n'abantu benshi ngo tugurure ngugura TV yawe ngo akira ngo tugira uku ariko jewe narababwije ukurati ntibirahera jeje niracyakene kwiyubaka ntahuragera na hamani iri zina babona umengo ngo koresha umwanya man riracari undergoes riracari hasi cyane ni izina hamwe novuga ngo nkorere ngo yindi TV online mani ni woje gusangana views 15 20 ko jeje ndacafashwa na waka mani ndacari kuri ya brand ya waka ndacari kuri ba bantu ba waka je sindiyubaka aho novuga ati ndafite abantu aho noja hose ngo mani ego baraza 2 3 4 5 ariko mani gukwiza 1k nakazi kataroroshe mu Burundi gukwiza 1k urabizi mani urasharinga hamwe n'umuntu anakuramukije wibagira ko utabona rya message ari link gusa urumva ubwo buzima rero je sinifuza kuba mu mani je ndifuza kwiyubaka hamwe umuntu gusa abona gusa host Mr. Koreshumwanya avuga ati iki kintu ntegezwa kukiraba mukumarira ikiganiro koresha umwanya nabasavye hari ati ahanini ntitwipfuza jewe ndakwibutsa ikintu ndazi wori uko biri kose urandaba ukavuga ati umpeta arakora rero bika coinspire nanjye nkavuga ati koresha umwanya ariko arakora nkavuga ati ariko akora kanje nduzi bitense uraduza nkaduza mu gihe turi hamwe sinibaza ko hari nakawe wagatakaye uko bikose ahubwo nuko twege tuzi ibyo turimwo nubwo twaba turi hamwe turazi koma twoja muri competition kandi turi muri televiziyo ariko rero uko biri kose gikuru nuko woguma muri waka kugira ngo nimba twageze gupinga ntituzopinga turi muri televiziyo nibizokunda ariko ni byiza kuguma hariya kugira ngo tugume muri competition turabasabye jewe nkandi
CEO wa televiziyo yindi mubanyi kandi twabanye neza ndasavye bakubabarire ikosa bararikoze ko wanaritawe nta kamaro ko kukwibutsa ati saba taho rikosa ahubwo ndasavye pardon narakosheje uburongozi bwa Yakiriye TV nibumbabarire narakosheje kandi ndemera ko nakosheje ariko ikosa rimwe bagirengagize bibuka ivyiza maze gukora canke n'inguvu maze gukoresha muri Yakiriye TV. Tugushimire cyane Koreshumwanya twizera ko bigiye kugenda neza. Kadusenge n'abadukurikirana bandanye badusengera ko nta udasenga bro. Turabanyavyaha ariko turibuka yuko Imana iriho kandi ikora. Reka badukurikirana bane badukurikirana kandi ntibanke waka ndabibabwiye. Nibanke waka kwera ko jewe najenje muri waka kandi barayikurikirana yari kandi yamyikora kandi yamyikora vyiza mikora neza rero jewe yari nka yandi maraso mashasha je muri waka je nubwo nogenda vema nibanke waka akesi rega nawe ne burya nta kosa rya grave afise ahubwo akesi baba badgiza gashavu kubona no banarengereye nkamena ibanga ryari bangari nabone batarashima ko rije hagaragara niryo shavu baragize iryo shavu najye ry'umuvyeyi urazi ko girirwa ntirirare ndibezera neza yuko bazobitahura ni entertainment bro ni entertainment bizogenda neza. Merci beaucoup STV shimira abakunzi ba STV hama twibandanyiriza ego abakunzi ba STV andi je nimba naje uno mwanya mpagaza andi ndakubaha cyane cyo tumanciye nihuta ko ndakwizeye sinofata moto nshike ngana na 10 mfise ngo mani ngo ripa ngo utaje bamfate ku mashati wogira ibishoboka vyose undihire cyo tumanize ndavuga ati yandi arafise ivyo ashaka gushikiriza one reka nawe ndagushimire n'abakunzi ba STV ko bakunzi ba STV rega n'abakunzi ba Yakiriye TV nibo bakunzi ba Vino bakative nibo bakunzi ba mukubi n'abarundi muri maki ibice 99 kujana n'abarundi urumva bose rero niko baza badukurikirana ibi mvuze ngani nkuko no bivuga kuri indi media babibona kumwe urumva niba dushigikire badusengere cyane inguvu mani ubu ni Yakiriye andi ivi niko free amoso zinaraye ndize ivi niko bien mani ubundi fresh ndindiye gusa réponse finale reka ndabashimire rero mwadukurikiranye nimukunde andi aritanga cyane yabonye ibintu biriko biraba aravuga ati je ntivyo kwijana reka menye ukuri ngira ico mpanuye ngira ico nshikirije wakoze cyane murakoze cyane kandi abashimire cyane ushimire cyane sana brother merci beaucoup STV ivyo badutumye twabikoze kandi turizere ko bigiye kugenda bien turayaga cyane niyo mpamvu vyinshi umuntu anabimenya akamenya ko biragenda kanabijamo kugira ngo bigende fresh merci sana brother sawa STV, every story matters.